igihe cyo gukora cy'umwami Yesu Kristo egome gisohoye, isaha yiwe egome irasohoye. Bitabaye no mwaka egome ndakubwira mwene data, nta myaka 5 dushigaje tutarinjira egome mu masezerano Imana yasezeraniye igihugu cy'u Burundi. Benshi bararose ubuhanuzi bubasohora ko buvugishwa, abandi bakagendererwa egome mu nzozi bakibwira ngo ni Imana yangendereye, abandi bahabwa imihamagaro ivuye kwa Satani bagira ngo ni Imana yabagendereye, kandi no kugira agire ububasha ku nkwemu z'abantu ngatangure kubinjira abavugishe mu ndimi egome yacishije mu byo bambara, mu bwiza bw'impuzu yasutse mu isi egome na vya birungo egome na vya binyobwa nari amazi egome yose. Imana idufashe idutabare nkuko twagiye rero egome tubisemerera. Ego Satani ico nico ego curirizo ego yaciye ko kugira abashe kwinjira mw'ishengero, yabanje egome kumena amaso abari bafise amaso abona, amaze gushikira inkwemu za beshi aca yinjira egome mu bicaniro atangura kuvugirayo egome, abantu bizigira ngo ni Imana, kumbe ari Satani ariko arabakomeza kugira ngo ibihishurwa n'ivyaza ntibazovyemere egome ngo Imana ivugana ego natwe. Ngo hariho n'abaja gusenga babaza ati Imana dusobanurire, kubwo batiyamburiye ivy'Imana egome iriki irababwira egome Satani akaca abagenderera egome akabiyereka akababwira ati abo n'abahanuzi egome bibinyoma. Rero bantu mube maso, ibiriko biravuga byose ego si Imana, abariko barerekwa bose ariko egome si Yesu ariko arabagenderera. Hariho egome ubuhanuzi bwinshi bwagiye buca egome mw'ishengero no mu mashengero atandukanye ku ma YouTube, ariko ari amayeri ya Satani kugira ngo ashobore egome kuzibira ego ubuhanuzi egome nyakuri. Satani nkuko kuva kera yatanguye kwitangira imbere egome, n'ubundi yatanguye kwitangira imbere ubuhishuzi kuko yari yabonye ko agiye gushigwa ku mugaragaro ivyiwe bakabimenya egome. Rero bene data mukwiye gusenga mukinginga Imana. Hariho egome abanyoye biriya bintu egome twagiye dusemerera egome n'ababiriye mpwemu yera abavako, n'abambaye ziriya mpuzu mpwemu yera arabata aragenda barabibona ego mumerekwa ko abataye kubera ego ivyo bariye vy'ibirungo n'ivyo banyoye n'ivyo bambaye nkuko twagiye tubisemerera egome aragenda. Hanyuma rero ego basigara binginga Imana, ariko muze murebe hariho ababinwa ababijya bakavugishwa egome bagahanura bakerekwa, ariko hariho n'abandi babinyoye mpwemu yera arabata aragenda. Rero hariho abo mpwemu yera egome yavuye ko ntibabimenya ntibabica n'ikanda kubera ubwiza butangaje Satani yasutse mu isi. Mwami Yesu turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze sane. Yesu Kristo Munyanazareti, mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero ahimbazwe. Bene data ndabatayije mu izina ry'umwami w'abami, uganza abaganza gome n'abaganzwa, Yesu Kristo mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero bye bidashira. Uko rero tuje kugira ngo gome dushinge intahe nkuko bene data bagiye ego
babidusaba bati dushingira intahe y'ukungene Yesu yagiye akugenderera, ati kuko dushingiye ku kuntu yaguhaye gusigura Bibiliya, biragaragara ko ivy'Imana yagiye iravuga ku gihugu c'u Burundi ko bigiye gusohora, ati kuko ivyo twari twarahize ubusobanuro bwavyo none biriko bihabwa abarundi. Rero igihugu c'u Burundi ni koko kizoba umuco mu mahanga yose, abarundi bazoba umuco mu mahanga yose, amahanga yose azigira ku gihugu c'u Burundi mu iyobokamana ndetse no muri politike. Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero vy'ibihe bidashira ahimbazwe cyane. Rero murakoze. Nuko rero tuje rero kugira ngo tubashingire intahe nk'uko mwabisabye. Imana ihimbazwe cyane. Rero turatangurana n'amajambo nagiye ndahabwa inyuma yo guhishurirwa byinshi, hanyuma nanje nkiyumvira mu mutima atese ko Yesu atabihishurira abakozi b'Imana kandi ari bo bahawe guhagarara egome imbere y'ishengero. Hamwe ibyo vyiyumviro bikavuka ariko numvirije egome nk'abigishije ibinyoma, nkumva neza bazimije ishengero, kandi ishengero naryo nyene egome rikakira ico kinyoma nk'ukuri. Iyo tuvuze uko baca bavuga yuko turiko turasuzugura abantu, turiko turasuzugura tugaya abakozi b'Imana, ariko twebwe si twe ege tubagaya, oyaye. Umuntu yavuze ukuri ntabagayanye. Egome muradutunga cyane egome, kuko hariho abantu baba bameze batyo. Rero Yesu amaze egome kuducanisha muri byinshi, egome no mu mibabaro, egome no kuduhishurira byinshi, tukagenda rero twibazaho egome ku byo ubuzimire buriko burabwirwa ego abantu bari mu madini atandukanye. Niho rero niho ivyiyumviro byaza bivuka muri njewe. Bimaze kuvuka, Yesu Kristo akacama amajambo tugiye gusoma egome igice ca mbere ca Yeremiya duhereye ku murongo waho wa 4. Ayo majambo rero yanje ko keshi ngiye nko mu bicaniro, hakaca hahaguruka nk'umuntu akabivugishwa, kaca hahaguruka byose nk'uko mugiye gome kuvyumva. Abantu bogaba Yesu kukaje gutondeka bisha. None byagenze bite? Twava twinjira muri byinshi ngo tuvuge ingene abakozi b'Imana bahinduriwe, kuko baseye kumvira mpwemu yera. Dufise intahe z'abagiye baturungikira amaudio bashingira intahe y'ibyo twagiye turavuga vy'ikingene egome ishengero ryatewe ntibabica n'ikanda. Hariho abagiye bavyerekwa mu 70, abandi bavyerekwa mu 80. Amaudio yabo turayafise, abazoyakenera tuzogenda tuyabarungikira. Yesu abane namwe. Nuko rero nico gihe ngo abarundi bikangure kugira ngo binjire mu mugabane wo gukingishwa cyangwa mu mugabane egome wo gutahanwa, kuko abumvira bafise imigabane ibiri. Hari umugabane wo gutahanwa, abo n'abahigwe n'ukuri, abo n'abahigwe cyane. Hariho n'uwundi mugabane w'abakingishwa kugira ngo basigare bakora igikorwa cy'umwami. Imana ihimbazwe kandi ije kubirangura nk'uko yabisezeranye. Imana ishimwe cyane. Nuko rero
turasoma muri Yeremiya egome haravuga hati nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari naragutoranije, nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Maze ndavuga nti yo, erega mwami wa Uhoraho, sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Ariko Uhoraho arambarira ati ntaco uvuga ngo ndacari muto, kuko uwo nzogutumako wese ari we uzojako, kandi ico nzokubarira cose akaba ari co ukwiye kuvuga. Ntuzugire ubwoba ku bwabo, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore. Ni njyewe Uhoraho mbivuze. Maze Uhoraho aramvura ukuboko ankora ku munwa. Uhoraho arambarira ati shize amajambo yanje mu kanwa kawe. Raba, uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami, bwo kurandura no gusangangura, guhonya no gukomvombora, bo no kubaka no guteragira. Imana ihimbazwe cyane. Ni amajambo rero naca mpabwa maze kwiyumvira egome ku by'amadini ariko yigisha ikinyoma egome, kandi abantu bakaba barakiriye icyo kinyoma bazi yuko ari ukuri. Ariko Yesu byose agira abihindure bisha. N'aya majambo rero naca mpabwa. Hanyuma iyo ngize ikizazane, iyo ngiye ngo gusengera egome mu gicaniro runaka egome, ibi harahize igihe bibaye, harashize egome nk'imyaka nk'itanu cyangwa itandatu. Rero Yesu agacaca mu buvugishwa, hanyuma akabimpanurira. Egome twagiye duhura n'abavugishwa, ndiko ndengana nko mu isoko, nkumva uwo naza arancakiye, gaca atangura kuvugishwa, akinjira mu ndimi egome. Ivyo byagenda biraba, naritegereza amasaha, yaba ari amasaha yo kugahwiji cyangwa nkahura egome n'uvugishwa ku nzira ku ikaburimbi ndiko ngenda, akaca ncakira nkanje. Rero cangira ubwoba, nkumva rero arinjiye mu ndimi, akaca atangura egome kumpanurira. Abo rero nabo egome mu nyuma twaca twidondorana, nkasanga egome nabo mu ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo egome ginjirira mu masengero ya Pentecote. Rero egome intahe ngiye kuyibashingira, ariko ndumva ari ndende, tuzohava tuyicamo ibice bibiri egome cyangwe ego bitatu. Nuko rero aya majambo nkuko nababwiye yaca yiburuka muri njyewe, bivanye n'ivyiyumviro byavutse muri njyewe mu gihe numvishije ego abantu bariko bigishwa ikinyoma. Nanje nkavuga ati Yesu, kuki utayaha abakozi b'Imana bahagarara imbere egome y'ishengero? Egome musi umwe nagiye mu gicaniro, hanyuma uvugishwa n'Imana arahanura ati mbonye ufise amatara atatu amurikira isi. Ivyo egome narisanzwe ego ndabizi, Yesu yarabimbariye.
hanyuma ubuvugishwa bwabayeho ni ubusa n'aya majambo yanditse rero egome muri Yeremiya. Nuko rero ego intahe yo guhamagarwa na Yesu egome abari ndende, kandi nagerageje kuyigira impfunyapfunyo kuko mvuze ngo mvuge byose egome n'iminsi 5 yohava ihera ndiko ndavuga. Nuko rero nkuko mubibonye, kugira Imana igukoreshe egome igira umugambi wayo, egome ukija mu nda, egome niyo ivyikorera, egome hanyuma ikagenda igutegura uhereye mu bwana egome bwayo. Yesu rero egome yaranteguye ntabizi, ntabiciye n'ikanda, ariko nja kubimenya mu nyuma egome atanguye kunyinjiza mu byo kuba umusenzi. Niho umunsi umwe rero namubona aje egome yicara ku gishitsi, cyo gishitsi cyiza, arambaza ngo mbega mpwemu yera ninde? Hanyuma rero aha rero sintanguriye imbere, natanguye guhishurirwa, yarampishuriye byinshi, kuko ndaza gusubira inyuma egome mvuge uko bwa mbere uko ingene yanyiyeretse. Hanyuma rero nanje nkivuga aca aranyusura, arambwira ngo mpwemu yera numufasha, adufasha muri ubu buzima bwacu bwa misi yose. Egome atwemeza iby'icyaha, akatwemeza ko turabagororotsi. Egome niyo abantu batuvuga nabi, we akatwemeza yuko turabanyakuri. Murantunga ya majambo narayanditse muri agenda, ariko sinabyibutse ngo ndayazane nze kuyatondeka, ariko n'amajambo asa nk'uko. Niho rero Yesu yaca atangura kunyigisha ku bijanye na mpwemu yera, no kunsobanurira mpwemu yera uwo ari we, egome n'igikorwa ca mpwemu yera mu bantu. Subiye rero inyuma, ni ntahe ndende, ariko ntangiye gusubiramwo y'inyuma, ndaza kuyivunagura. Egome nuko navutse egome nk'abandi bose, hanyuma mvukira mu muryango rero sanga hariyo umuvumo egome w'ubuhutu, kuko mu muryango iwacu bari bababwiye yuko ari abahutu. Mu nyuma rero navutse sanga hari iby'amoko by'abahutu ego n'abatutsi. Hanyuma rero ivyo ni ntahe ndende, kandi kumburi nagiye ntanga benshi cyane mwaravyumvishije, ariko Yesu mu minsi niho yatugenderera atubwira yuko dukwiye kubisubiramwo, kandi navyo nyene egome tuzobikora mu izina ryiwe ryera. Hanyuma rero twebwe rero ku musozi w'iwacu benshi barahunze, ariko mu muryango iwacu ntibahunga, kuko abo Satani yise abatutsi egome bavuga bati uriya muryango wo mwa runaka bariya ntabwo ari abahutu, oyaye ego n'abatutsi. Rero mu muryango wacu abo Satani ego yari yahenze ati muri abahutu, bo bavuga bati twe n'ubw'inzu zacu batazituriye egome twebwe ego turabahutu.
mu nyuma rero niho naza egome nisanga nakurikiye ego abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, Defense Nationale Burundaise. Ego hanyuma rero tujyana nabo, ndabyibuka aho bari bagiye mu ntambara, kuko naciye ubwenge sanga mu gihugu hose ego buri agasantere, buri umusozi waba uriko abasirikare bagwanya abo bita egome, imvugo y'icyo gihe ngo abasaya, icyo gihe egome murakizi. hanyuma rero narabaye ndajana nabo egome, ariko fise mu mutima yuko batubwiye ati twebwe turabahutu, mugabo sinari bwabitahure ngo ndabitahure neza egome. Rero ngerageje kubipfunyapfunya, narabaye egome mu masite amwe bita ngo cadre déplacé, bamwe abo satani yise abatutsi egome. aho hantu uri umuhutu waciye wacupfa egome. Nabaye henshi cyane, njyana n'abasirikare mu ntambara zitandukanye egome hirya no hino ego mu gihugu ego. Ngerageje n'intara nkeya z'igihugu cy'u Burundi egome ntahonyoyemwo, aho Yesu yari kanyigisha byinshi mu buryo bw'ubwenge bwiwe, kugira ngo tuzohagarare mu gihe dusemerera yuko mu Burundi atabwoko buriho egome. Mburi murazi ko twayisemereye. Rero narabayeyo tubana n'abasirikare mu mashamba, mu myonga, mu misozi ekaye. Ibyo rero nibyo bita operation. Sinarinzi no kukivuga uko, ni Yesu gusa ego. aho hose twarasa izina muhutu wese tumubuza kwinjira mu gihugu. Abahutu bari bafise intego yo kwinjira bakarasa zina mututsi wese bakamwica, bagasigara biganziye igihugu cy'u Burundi. Abatutsi nabo bari bafise intego yo kurasa bakica zina muhutu wese, bagasigara aribo biganziye igihugu cy'u Burundi. Ariko Yesu ntiyabikunze, kandi Yesu mu basirikare egome yarafisemo ibyabona yatwayeyo egome. Yarafise abo yashizeyo kugira ngo baze bacire imanza abahutu n'abatutsi. Nimuhumure rero, gihe kirageze by'amoko bigira bikugweho, by'imigambwe bigira bikugweho. Rero iyo muriko murumva nabaye makambi menshi ngahi Bujumbura egome, n'amakambi nabayeho aho hose bavuga ko ariho biciye Ndadaye muri Kamuha, narahabaye aho hose egome. Twaba turi ku byo bita ngo ama itinéraire, aho za Buhonga, aho mu Kamesa, sino bidondagura kuko byo cyabya birebire. Sagara cha Bujumbura nari ndakizi, aho hose egome mu Rukoko twarahabaye, aho Gihanga mu ishyamba, ku ruzi Rusizi, aho muri Tanganyika henshi cyane, muri Rihare twarahabaye, aho muri Bujumbura Rirare henshi cyane, aho egome za Muramvya twarahabaye, aho mu kibira cya Teza, misozi yose, makomine yose, aho hose twarahabaye. Hari intambara zikomeye, aho za Bubanza hose egome twarahabaye, aho za Muzinda twarahabaye, aho mu Mitakataka, aho hose twarahabaye henshi cyane. Aha mu ikambi yo ngaha nyene ku Muzinda twarahabaye, ariko hari mu gihe kigoye cy'amasase
n'amabombe igihe kigumye ego cyane. Yesu anzigamirayo yantwaye mu iyerekwa, atarinze nkura mu mubiri, atarinze egome kunjanisha mu nzozi. Masese yahitanye benshi, ariko njewe nguma ndi muzima. Rero twabaye henshi cyane, aho nyene bivuga ngo ni mwitenga ngahe Nyabunyegeri kwijit, aho se ndiko ndadondanura benshi egome barahazi cyane. Ni henshi nagiye mba, hiyo hose ni henshi cyane, za Gitega, za Mwaro, ni henshi cyane twagenda egome duca turi egome muri operation. Rero nabaye no mu makambi egome y'impunzi zahungiye hagati mu gihugu, aho itango kado de place egome twabanye egome n'abana abo base babwiye ati muri Abatutsi, kuko nabo babihenzwe na Satani egome, bamaze kubihembwa na Satani. Rero nkumva intego bafitiye Abahutu egome, mu mutima nkibaza ati none Umuhutu bamumenya gute, ko iwacu bambwiye ko ndi Umuhutu, ariko nkatinya kubibabwira, nkatinya kubiserura. Yesu akangumya umutima, nta nubwo banagira ego. Twicaranye rero n'abasirikare, nkumva intego zabo, aha dufise ivyabona mu mitwe yacu egome, igihe nicagera tugahishura byose neza, abantu bazorira, abazoba bakinjishijwe bazihana. Kandi nawe mwene data ukigendana ubwoko mu mutwe egome, ntuzireguza ngo ego by'ukuri mu Burundi harabaye egome ugucanamwo bivanye egome na Satani egome. Abo Satani yahenze ngo n'Abatutsi bica Abahutu, abo Abahutu yahenze ngo n'Abahutu bica Abatutsi, kandi ivyo byasigiye ibikomere benshi mu mitima. Rero kugira ico gikomere mu mutima wawe ntuzobisigurira Imana, kandi ntibizoguha ijuru. Rero ico bisaba kwiha Yesu, ugapfukama imbere yiwe, ukababarira abishe umuryango wawe, ukababarira abakugiriye nabi mu muryango. Iyo mihari yose mwumva yagiye kwifurereka hirya no hino ngizitera igihugu, gifata igihugu, nababwiye yuko byose Yesu amaze kubihishura neza. Bafise abavugishwa bagendana nabo, bakabahenda bati uku niko uhora hagize, ariko muri porogaramu y'Imana suko biriko egome bigenda, suko bizokogwa. Nta muntu n'umwe azogira uruhara mu bigiye kuba mu Burundi, si umusenere, si n'umusendi DFDD, ni ukuboko kw'Imana kugira ngo itunganye byose neza mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma byose iheje kubitunganya, hanyuma Burundi ibwubakishe ubwenge bw'Abarundi bariko bavuka ubu n'abariho. Ibintu bizosigara bikoreka mu Burundi bizoba ari gitangaza. Ubu Afrika itera yiruka muri Europe, muri Amerika, ariko icyo gihe kizoba ari gihushane, kuko imigabane yose izoba yipfuza kuza kuba muri Afrika, cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Kandi Burundi buzoba akarorero mu ntwaro, muri politike, ndetse no mu iyoboka mana. Aba rero bariko baca hirya no hino ngo bafate igihugu, nabo nyene bo kwicira bugufi, bakihana mu bandi, bagapfukama kugira ngo babone ingene egome uhoraho agira neza. Rero maze kubayo egome, intego nashaka gushika naho Yesu yanyirekeye egome, n'umusozi wari okipe
nabo icyo gihe bita abaroberi. Abo bita abaroberi naba bari ku ngoma y'iki gihe. Rero yari FNL, ntiyari bwacemwo na CNDD, ntiyari bwabe CNDD-FDD. Icyo gihe rero niho egome twari kuwo musozi, bavuga yuko uwo musozi bawutazira ngo ni kugwembe kuko wari warananiranye egome gufatwa. Hanyuma rero egome turagenda, egome turarasa egome birakomera. Hanyuma uwo musozi egome hagera igihe turawinjira, turawuduga, egome turawufata. Icyo gihe rero turyamye mu matrashe, ibyo bita matrashe, egome ndabyibuka icyo gihe nje nariryamye ego mu nzu, egome niho Yesu yanyiyereka. Egome iryo niryo tanguriro rero Yesu yatanguye kunyiyerekera ko. Hanyuma rero Yesu ndamwitegereza by'ukuri kujya Daniyeli yavuga ngo mbona usa n'umujumpu, yanyireyeretse afise ubwiza bw'igitangaza, nguma ndamwitegereza kandi amasezerano yahampereye egome yose yagiye arashika ko nubwo hariho ayataruzura. Nuko rero Yesu ndamubona, ndamwitegereza, nukuri ntuzomuyoberwa, n'uw'igikundiro, sino mukurondorera wewe utamwiboneye. Oyaye aryoshe kuraba, nagahora urore, nukuri wokwa murirabira, naho uvuga ati nkundira egome niyicarire hano nawe ugumaho ngume nitegereza. By'ukuri womara n'imyaka 100 ukitegereza ubuntu bwiwe buri muri we n'ubwiza bwiwe. Rero ibyo yambwiriye ngaho by'amasezerano reka ndabijabuke kuko ni ntahe ndende, ariko icyo nzi cyo nuko nabwiye abo turyamanye ati ndabonye Yesu, baca bantera ubwoba ngo ntawubona ibyo mu ijuru. Nicyo nababwiye gusa, nta kindi narengejeho. Bambwira ngo we rero uno munsi ngo nturamuka, ngo burya ngo nino nzu turimwo uza kumva bayirunze ko ngo uza kumva bayirunze ko imisire, ariko ntabyo ntibyanteye ubwoba. Mu nyuma rero siwe gusinzira niho yacanyereka egome ndi ku ishure nambaye uniforme, kuko nari navuye egome nkurikira abasirikare. Kijya kihe nta byo kwiga byariho, ego hari imidurumbanyi ikomeye. Egome nataye ishure icyo gihe, egome niga mu wa mbere n'igice, egome nticyari bwahere, nakurikiye abasirikare. Egome ari nkaho ntitangura kwiga ego mu mwaka wa mbere, ariko abari babizi bavuga yuko noba nari natanguye fise ego imyaka hagati ya 10. Egome nuko rero niho rero Yesu yaca bigenza neza, haba seselofe, byo murabizi, subira muhira jya mu buzima busanzwe. Hanyuma rero niho rero naca nisanga nasubiye ku ishure nk'uko Yesu yabinyeretse. Egome Yesu nabonye ukuboko kwiwe n'igitangaza, kuko ibyo nari rimwe ntabyo namenye. Nsubiye ku ishure barambajije ati wahora wiga mu wa kangahe, kuko programme de démobilisation des enfants soldats niyo yari kirabikora. Egome ndababwira nihweje ubukozi, cyo ndababwira bati jewe niga mu wa 4, baca banyandika mu wa 4, kandi n'umwaka wa mbere ntari bwawumare. Byabaye igitangaza, nagiye kuvyibuka, narinjiye mu mwaka wa 4 ndiga byose. Igice cya mbere egome naramenye, n'igitangaza. Iyo n'iyindi ntaye cyane ndende, kandi nabaye uwa kure. Egome naba uwa kabiri, egome
mw'ishure. Ego iyo ni ntahe ndende. Mu nyuma rero niho egome maze kwinjira mu buzima busanzwe, niho rero Yesu yatangura kuza. Egome ego aranyigisha byose, aho nari narabatijwe narinjiye nyene neza mu byo gusenga, niho rero Yesu egome yanyiriyereka mu buryo butangaje. Egome abantu babona ngenda mpoze cyane, egome bakagira ngo ndi umunyenzigo. Hanyuma rero ariko naba ndiko ndiyumvira egome ibyo Yesu yaba ariko egome amishurira. Amaze kumishurira iby'amadini egome n'iby'iri dini rya Pantekote sinza kubigarukaho, niho rero yagenda egome ama amasezerano menshi kandi mu buryo butandukanye, egome aciye mu nzozi cyangwa aciye ego mu bavugishwa egome n'Imana. Rero nanje nkanuma nkahora rero Yesu yaraje aranyigisha Bibiliya, aranyigisha yuko egome imvugo ya Bibiliya itandukanye egome n'ubusobanuro bw'imvugo ya Bibiliya. Egome kandi ko benshi cyane bigisha imvugo ya Bibiliya batigisha ubusobanuro bwa Bibiliya. Akarorero, imvugo ya Bibiliya ugasoma nk'ijambo ngo egome ibija mu kanwa sibyo bihumanya, ukaca wiyumvira kw'iyo mvugo egome ego ari ubusobanuro egome bw'iyo mvugo. Aho rero niho benshi bagiye bayobereza ishengero ry'Imana rikaja mu bihumanya bitandukanye egome n'ibindi byinshi cyane. Rero amaze kumpishurira egome byinshi ku bijyanye n'idini ego na Bibiliya, egome musi wa nyuma egome niramishurira byinshi nkandika bimwe nkanabirambigwa. Iyo nsinziriye rero aho nsinziriye akaca cana umuco mu nzu hakaka, hanyuma rero akaca nkangura egome akanyereka za mpapuro zose z'amahishurirwa narandika, nkaca egome nshira mu bitabo ibyo nari ntunze nkarunda impapuro zikaba nyinshi. Ico gihe rero akacama umwete nkabyandika, ndabyandikira mu muco wiwe egome bukarinda buca ndiko ndandika. Kandi aho egome nka 10:00 ego akaca ndekura nkaca noga nkaca nja muri twibature. Egome nagira nkibura abantu abashobora gukoresha amareveye ngaze arabakangura, icyo ngo nikigirwamana. Ibyo nubundi busobanuro bukomeye cyane, nikigirwamana gikomeye egome, kandi benshi bagenda barabikoresha ngo shiremo reveye ngo kugira ngo inze kuvyuka isaha runaka. Ni ukuvuga iyo reveye wayisimbuje ubushobozi egome bw'Imana. Ico ni ikintu kirekire. Rero ndabashingiye egome intahe gatoya kuri ibi bintu egome vya reveye. Icyo ni ikigirwamana. Benshi hari ibintu bagiye bakora bituma Imana itajana nabo, kuko byo bintu byasimbuje mpwemu yera, bisimbuza ubushobozi bw'Imana. Tuzogenda turaraba n'amajambo abantu batuye, ayo majambo ubwo nyene mpwemu yera aca bavamwo egome batabizi, ariko gushika zino saha baracibwira bati turafise mpwemu yera. Rero isaha warasenze Imana uri kumwe na mpwemu yera,
mpwemu yera isaha igeze, si ukuvuga ngo ni habitude ngo ni akamenyero, oyaye isaha igeze naho uba wasinziriye mpwemu yera araza akaguhamagara akoresheje imvugo egome yiwe, egome zitandukanye nabonye akoresha imvugo. Hari igihe wumva igitanda kiriko kirazunguruka cyangwa ugahamagagwa terega ugaracerewe, cyangwa akagutwara mu nzozi ukabona wacerewe ukaca wikangura, ubwo nyene ukaca woga. Afise imvugo akoresha nyinshi. Rero wewe wamukoresha reveye uzovyihane. Ibitubivuze uko ca bavuga bati abo ni babavugishwa b'ikinyoma ngo reveye ngo ntacitwaye. Mana dutabare, mwirinde abaza egome bavuguruza egome ubuhishuzi. Zosanga mbere ari n'umuyobozi akuyoboye mu cyumba c'amasengesho. Dukwiye kwiyubara cyane. Rero mu nyuma yaho Yesu ahejeje kumishurira Bibiliya, niho rero nabona mfukamye nariko ndasenga, mbona ndiko ndarya Bibiliya egome. Imana rero inzozi nazo nyene menga ntisazi, mbona nkayirya rero nkumva imeze egome nk'umukate egome, nkayirya ndumva ndyohewe. Hanyuma rero ivyo ndabivuyemwo ca ntangura kugira ubwoba. Ngize ubwoba rero ati mbega ko hariho uwariye agatabo karimo amajambo y'Imana kamusosera, hanyuma kageze mu nda karamururira. Ati none nanje ngiye kuzoza mpura n'ibibazo kubera ivy'Imana imbariye? Burya rero egome niho nanuma, maze kunuma birambamwo mbere bintera ubwoba, kuko mvuye mw'izo nzozi naripfukamye ahantu ndiko ndasenga mu rusengero egome. Niho rero naca ndonka indemeshanyo egome ivuye ku Mana, ndasobanurirwa egome ivyari vyo. Mu nyuma rero niho rero kandi mwiyerekwa egome navuze ko ntaza kuvuga byose, kuko hari ibyo tuvuga abantu bakaca bavuga ngo ubu rero ngo ariko ariyamamaza ngo kari umuhinga, ngo ko yatoranijwe n'Imana, ngo ko Imana yamusize amavuta. Egome abo tuca tubasengera kuko Yesu mitima yacu egome yayihinduye ukundi, yaduhaye kutagira uwo twanka muri iyi si, abadutuka, abadusuzugura, abatuvuga nabi egome. Ivyo byose Yesu egome umutima yarawuteguye egome. Mbonereho n'abantu bagiye batuka abakozi b'Imana kubw'amahishurirwa bahawe bakayanka bakayagarariza, bakaca batuka abakozi b'Imana. Baraneshejwe mu buryo bukomeye cyane egome. N'aho ari ukuri bakakwanka, we bakwase egome, jya ahantu basengere, hanyuma uceceke urindire icyo Imana izokora. Mbonereho gucisha mu imburi y'abantu basohotse mu ishengero bakagenda batutse abakozi b'Imana, ngo namwe mwarananiwe nubwo Imana yoba yarabahaye ukuri egome, ngo ntimwoca mubatuka kuko mutavyihanye namwe ubwami bw'Imana egome ntabwo egome muzokandagiramwo. Bisaba egome gusenga Imana ikaguhindura umutima, ukagira umutima wakira egome abantu b'uburyo bwose. Rero ivyo ndavyibukijwe egome n'ubuhanuzi ego nubwo tubuvuze egome tubucagagura. Rero mu nyuma cyo nashaka kuvuga niho naca mbona egome ndi mwiyerekwa. Aha turiko tuja mu masozera egome yo guhamagarwa kwacu
nikungene egome Yesu Kristo egome umwami w'abami egome uganza abaganza n'abaganzwa egome yagiye atwiyereka. Niho rero naca mbona egome mpawe inkoni, hanyuma iyo nkoni rero mbona mpawe guca hejuru egome y'uruzi, hanyuma rero ndarucako, hanyuma nari mu kirere, hanyuma niho rero naca mbona egome nururukijwe ntangura gutambukira ku mazi, ca mbona egome uwunzaniye intebe uwo naza kubabwira, hanyuma rero ayizanye arambwira ati njewe banitwa egome runaka, hanyuma yimpaye ndicarako. Niho rero naca mbona egome y'amazi y'amaguru, bwa mbere nicaye hejuru ku mazi, hanyuma maze kwicara ku mazi egome mbona kwari nka kurya k'ubusi, hanyuma amaguru ca mbona haje ubundi bubasha, ibirenge vyinjira mu mazi egome n'amavi, hanyuma haca egome azana egome ubumera, hanyuma ansukako ku maguru. Sinza kuvuga amajambo egome yambariye egome vyoca biba birebire kandi nta nivyo novuga n'ubusobanuro bw'iyo nkoni egome n'ayo mazi. Mu nyuma rero niho egome naca njana mwiyerekwa, hanyuma rero mbona egome ndi mu kirere, hanyuma nkabona iyo nteranja egome inyenyeri zigenda ego zimurikira, ego ndavye hasi nkasanga egome hashashe amatapi, egome iyo nateranja niyo ukwezi kwagenda kumurika egome, aho nshitse naho nkabona ndiko egome murikigwa ego n'inyenyeri. Rero ivyo byose egome ndafise ubusobanuro bwo kumurikigwa n'inyenyeri n'ukwezi hamwe n'izuba. Ivyo egome sinobigarukako, ego byoca bigira ubusobanuro egome burebure. Egome iyo egome nshitse hasi, egome mvuye mu vyo kuguruka, nisanga ndiko ndaguruka nkasanga egome amatapi, aho ngiye guca egome hari amatapi. Rero niho mu nyuma ego yaho nabona egome ndagiye inuma nyinshi cyane, inuma nyinshi cyane egome, ariko harico egome niko bitonze nuko nyene. Izo numa rero nkabona ndaziragiye ahantu mu canya ciza c'ubwatsi bwiza, muhora mubona hariho gazo, apana ya gazo, hariho gazo igezweho nziza cyane. Izo numa zariko zitoratora munsi, rero hakanyiririka hacamwo amazi egome meza y'umusarara, ariko ayo mazi egome ntiyuzura ngace ngo izo numa zishikirwe, oyaye yaca munsi y'iyo gazo. Izo numa ego ziko ziratembera, nta mazi zahonyoramwo. Rero ayo mazi ugiye ku ntango egome y'ico canya, niho rero wabona egome ingene ari amazi meza egome y'umusarara. Izo numa akaba ari nyinshi. Hanyuma rero niho haca hakuba ego imvura iteye ubwoba, isi irahinduka, imiravyo iraturagara, hariburanirwa, ariko ivyo navyo bifise ubusobanuro bw'uburyo bw'inkwemu. Niho rero naca mpinda izo numa
maze kuzihinda zica ziraguruka, hanyuma aho zateye zica ntaho egome ndababarira, egome nzobivuga igihe kigeze, kuko ariho abaca bavuga ngo nubwibone egome. Nuko rero mu nyuma rero ego kugira Yesu ambwire ntangure kuvuga egome ivyo neretswe, kuko nagenda mvuga bike bike egome shiramo agafire, naho nyene nkabivuga yambwiye ngo egome vuga ndi nko mu gicaniro egome runaka. Hanyuma rero niho Yesu atanguye kunyigisha iby'amadini egome n'ibyishengero, niho yaca ego anjana miyerekwa, iryo yerekwa ego nararivuze, ariko naryo reka turishireho. Iryo yerekwa rero nagize ntya mbona egome mirima myinshi cyane, egome myinshi cyane, tuvuze myinshi cyane urumva ko ari imirima myinshi cyane irimye, ariko uyitegereje egome igize igihe kirekire, egome imyaka, egome n'imyaniko atamvura igwa egome mw'iyo mirima. Egome iyo mirima rero yari myinshi cyane, myinshi. Hanyuma egome bikaboneka ko hamaze imyaka amajana n'amajana iyo mirima itagwamwo ego imvura. Rero ariko ku ruhande harimo n'indi mirima egome itarimye. Niho nagira ntya mbona inkota zibiri egome zororotse zivuye mu ijuru ziza zihangaye muri jewe, nanje ca ndatega ibiganza nk'uko naribwirijwe, hanyuma izo nkota zica zishikira mu biganza byanje, ca mbona mpawe ububasha bwo kuguruka egome ndaguruka. Hanyuma rero egome nagenda satiriye imisozi ihanamiye iyo mirima, maze egome gushika ego kuwo musozi egome nururukijwe ego nka kujya kw'indege nshikira kuwo musozi. Hanyuma rero ncumita muri wa musozi, izo nkota ziribira, hanyuma zimaze kwibira ndashikura n'ubushobozi bw'Imana bwari muri njewe. Urumva aba ari ivyo Imana ibiriko igukoresha mu buryo bw'inkwemu. Hanyuma egome aho nshinguye izo nkota haca hacika egome iriba ry'amazi menshi ntoshobora kuvuga, egome naho ndabona hiburuka amazi nkayo. Egome hamaze gutoboka iriba rikomeye, niho naca nza guhindukira ndaba muri egome muri ya mirima, ica nsanga hari uwaje agenda acamwo ego utuntu tw'utuyira tw'utugazo, abandi bavuga ngo ni myaba, kugira ngo egome umurima wose ego ushikirwe. Rero narabwiwe ivyari vyo sinza kubivuga egome byose iby'izo nkota, ndaza kuvuga ko agace egome ivy'iyo mirima n'ayo mazi. Imirima rero nabonye egome yaragataraye, egome nabwiye ngo imirima irimye n'ishengero egome ryumvishije ubutumwa bwiza, barabwigwa egome ibyo kuza ko ibyo inzamba barabwigwa egome, iby'umuhero w'isi barabwigwa egome, ibyo bokora kugira ngo bahabwe ubushobozi bwa nkwemu yera. Ariko egome uko ubona ino mirima imeze niko abo bantu bameze. Egome barumvishe ijambo ry'Imana, ariko nta bugingo egome buri muri bo.
egome nta bugingo buri muri bo, naho bumvisha ijambo ry'Imana, naho bumva ijambo egome ry'Imana. Rero ivyatumye egome baba ibigatwa, nk'uko nibijya twagiye dusemerera ivy'amaji, ivy'ibirungo, ivy'ariya amazi n'ariya amafanta, egome turabisobanurirwa byose ingene egome bitondetse. Rero mu nyuma ndabwirwa kw'ayo mazi ati ayo n'amajambo uzogenda uvuga, umuntu wese azoyumvira egome nukuri ng'amazi y'ubugingo y'Imana azotemba ava muri we. Ntitugaruka ku majambo twahawe, hari n'indirimbo egome ibiherekeza ivuga ngo mwese abanyotewe egome ngo ngwino munywe amazi, egome murayizi iyo ndirimbo egome ntitubigarukako, kuko ibyo byose turiko tubica egome ku masonga. Egome ivy'iriya nkota zibiri egome nabyo narabibwiwe egome ivyari byo, tutabandanije mu busiguro bwavyo egome bwimbitse. Egome ngo ni ijambo ry'Imana egome, ariko narasobanuriwe n'ibindi ariko ntagomba egome kuvuga. Mu nyuma rero niho egome twabona egome waje kugomorora y'amazi egome kugira ngo ntashikire imirima egome yose, nk'uko Imana yari yaje yonyene igaca utuyira egome igaca imigazo kugira ngo egome buri murima wese, bisobanura ngo buri muntu wese ashikigwe egome n'ibyo nzosemerera. Hanyuma rero nabwirwa ati zi ni intambara zabo uzogenda uhura nabo, bazokubwira yuko wavangiwe uri umuvugishwa w'ibinyoma, atariko uze ugume nzogushingira intahe, kandi egome zoba ndi kumwe nawe ntaco uzoba. Urukurikirane ndaruzi neza n'ibyo tuzogenda egome duhura nabyo egome. Kujya rero ego wabonye hariho egome imirima egome yaciye ibura egome ayo mazi, hariho abazovyumva hanyuma bavyakire, hanyuma bace babatera ubwoba ati nivangirwa mukurikiye inkwemu mbi, hanyuma bace egome babivamwo ego. Nyuma rero egome Imana ihimbazwe cyane ego, niho Yesu rero yaca egome ambwira ati genda egome uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi, egome ufobore ivyafubetswe, ugorore ivyagoretswe. Ibi rero tubivuze uko egome hariho abaca bafatwa egome no kujingitwa, ngumviriza ngo nk'ayo majambo bakaca batangura kuvuga bati nk'iri jambo mvuze ngo genda ufobore ivyafubetswe, kaca bavuga ngo aje kwigira rero ngo kaminuza mu vy'Imana, ngo genda ugorore ivyagoretswe, genda ufobore ivyafubetswe egome, kaca bavuga ngo tuje kwigira agakura egome. Mu nyuma rero ego atubwiye uko egome niho twabishikiriza egome ababijejwe egome baturongora, hanyuma egome niho batubariye ati mumva amahoro egome naco Yesu azobabaza egome kubijanye n'ivyo ego mutubariye egome. Ariko narahoze niho rero egome mu nyuma egome igicaniro cyose ego nagendamo nipfuza kukivamo kubera egome nabangiye ego gukarigwa biteye
ubwoba. Egome Yesu akambwira ati vuga, genda uvuge naco uzoba. Aho nanje nagira egome mvuga nti oyaye, ivyo bintu izo nkwemo zivuga sizo, kuko uburongozi bwambwiye yuko ataco egome Yesu azombaza. Egome mu nyuma rero niho musi umwe nabona Yesu aje ego yihuta afise inkoni, sinzi ko murabona egome icuma cokejwe ego muziko, nk'abagiriwe amahirwe bakabona aho abaheshi ego baheshera, usanga icuma by'ukuri gisa n'ikara ryaka. Mbona aje yihuta afise inkoni, egome ko yihuta umuyaga ukongerekana, egome niko ego yaca yaka urubeya aranshikira. Anshikiriye rero afise uburake bwinshi cyane, hajya yokubise ngo amene umutwe. Hanyuma rero nkabona ko agize ikigongwe aranshwanira. Hanyuma rero hajya mbonye nyene yakubise, nkaca nunama nkamuhungiramwo kuko yaba ari muremure. Ivyo rero birahera, ego navyo ni ntahe ndende. Mu nyuma niho nakomeza egome sengera ati Mana bihishurire abakozi ego bawe babisemerere. Hanyuma rero nsubiye inyuma niho kubw'iyo nkoni rero nabwirwa mu nyuma egome ati hagati y'abakozi b'Imana egome nanje wo kumvira inde, hagati y'abakozi b'Imana n'Imana wo kumvira inde. Ivyo birahera. Mu nyuma ndirengagiza egome abanzi ego narazinduka cyane ko Yesu yari yarabimpaye egome ku buryo isaha 11 egome zigera namaze kugera kera mu ngoro y'Imana. Egome ndiko sengera n'abakozi egome n'ishengero kubwo bivanye n'imitwaro mbona egome ishengero rifise n'abakozi ivyo babona n'ivyo egome batabona. Rero egome niho nabona ego Yesu agarutse afise igitabo egome, igitabo ashwanira cyane gose. Sinovuga ubwo burake rero bwari uburake bukomeye buteye ubwoba. Ego ubwo burake ego mwarabyumvishe Yesu avuga ngo ego bavuga bati ego ntaho ndabisoma ngo yagiye ego nk'intama azogaruka nk'intambwe. Rero sinje mvuye mw'iryo yerekwa ego narashimye Imana nsanga egome ryayerekwa. Nuko rero arambwira ati naguhishuriye byinshi, naguhaye byinshi, naguhaye imitahe myinshi, none rero uriko urampombya. None hagati yawe egome y'abakozi b'Imana n'Imana wumvire wo kumvira inde? Ni egome nibakubaza uzobabwire bati egome muzobaze egome uwantumye. Rero ivyo egome ahambuza ubuhanuzi bwinshi mwibi mvuze byagiye biba egome mu butandukane. Ego ndi aho hantu rero mw'iryo yerekwa yaraje nukuri egome agira mfute mu gitabo cy'ubugingo egome ndumva muri njewe egome umunabi ndumva komerewe egome kweri muri njewe ndumva ati none Imana inyase mbega nzoba nkande ndacika ivutu imba ikidendevu ndadendebukirwa ariko ndasaba ikigongwe. Hanyuma rero ndagirirwa ikigongwe. Rero sinareka kuvuga kubwo kugira ubwoba
kandi na Yesu yarabona yuko atari ubwoba, kuko ego nk'uko nagiye ndabashingira intahe, murumva ko yari yarambwiye byinshi kandi bihagije, ariko kwari ukubwo kubaha abakozi egome b'Imana. Rero iyo niyo ntahe ego, reka tube turagarukirije ngaho. Ego ino ntahe egome ni nk'incamake, kuko tutavuze byose nk'uko twagiye tubihabwa. Rero egome ubusobanuro ni byinshi egome tutavuze by'ubusobanuro egome igene Yesu yagiye egome atugenderera mu buryo ubu n'ubu, ego nk'aho twagenda egome gusengera egome mu bicaniro, ego ibyo abantu bagenda batwerekwa ko egome n'iby'abahanuzi twagenda duhurira egome ku nzira bo mu ishengero ko ati uhoraho uku nikagize. Ibyo byose egome ni birebire. Rero egome bene data, Imana ihimbazwe cyane, kuko niyo yonyene ifise igikorwa egome mu minwe yacu, kuko kino gihe bihinjiyemwo ikizazane giteye egome ubwoba. Egome hariho abavugishwa, abantu bakibwira yuko ari Imana ivuze, kandi ubuvugishwa egome bukabasohoraho. Egome nabwiwe ngo ni minyororo egome y'uburyo bw'inkwemu Satani ariko abohesha abantu, kuko yabonye hagiye kuza ubuhishuzi egome bwo kumushira ahabona no gushira amayeri yiwe yose egome n'ubwenge bwiwe ku mugaragaro, kugira ngo abo bantu egome ntibazopfe bemeye yuko egome ari biva ku Mana, kuko nabo baba babona egome hari ibyo bavugana nabyo. Ego benshi bararose ubuhanuzi bubasohora ko buvugishwa, abandi bakagendererwa egome mu nzozi, bakibwira ngo ni Imana yangendereye, abandi bahabwa imihamagaro ivuye kwa Satani bagira ngo ni Imana yabagendereye. Rero abakozi b'Imana benshi egome barabasengera batazi yuko bariko binjiza egome ibindi bidasanzwe ego mu ishengero rya Kristo egome, kandi no kugira agire ububasha ku nkwemu z'abantu ngatangure kubinjira abavugishe mu ndimi egome yacishije mu byo bambara, mu bwiza bw'impuzu yasutse mu isi egome na vya birungo egome na vya binyobwa nariya mazi egome yose. Imana idufashe idutabare nk'uko twagiye rero egome tubisemerera. Ego Satani ico nico ego curirizo ego yaciye ko kugira abashe kwinjira mu ishengero, yabanje egome kumena amaso abari bafise amaso abona, amaze gushikira inkwemu za beshi aca yinjira egome mu bicaniro atangura kuvugirayo egome, abantu bizigira ngo ni Imana, kumbe ari Satani ariko arabakomeza kugira ngo ibihishurwa n'ibyaza ntibazovyemere egome ngo Imana ivugana ego natwe. Ngo hariho n'abaja gusenga babaza ati Imana dusobanurire, kubwo batiyamburiye ivy'Imana egome iriko irababwira egome Satani akaca abagenderera egome akabiyereka akababwira ati abo n'abahanuzi egome b'ibinyoma ego, ariko ivyo Yesu yavuze yuko azobizibira egome tukavuga twisanzuye. Rero bantu mube maso, ibiriko biravuga byose ego si Imana, abariko barerekwa bose
ariko egome si Yesu ariko arabagenderera. Hariho egome ubuhanuzi bwinshi bwagiye buca egome mu ishengero no mu mashengero atandukanye ku ma YouTube, ariko ari amayeri ya Satani kugira ngo ashobore egome kuzibira ego ubuhanuzi egome nyakuri. Satani nkuko kuva kera yatanguye kwitangira imbere egome, n'ubundi yatanguye kwitangira imbere egome ubuhishuzi, kuko yari yabonye ko agiye gushigwa ku mugaragaro ivyiwe bakabimenya egome. Rero bene data mukwiye gusenga, mukinginga Imana egome, mugasenga mugapfukama cyane, kuko turi mu gihe kigoye. Ego muzogenda mubibona, hariho egome abanyoye biriya bintu egome twagiye dusemerera egome, n'ababiriye mpwemu yera abavako, n'abambaye ziriya mpuzu mpwemu yera arabata aragenda barabibona ego mumerekwa ko abataye, kubera ego ivyo bariye vy'ibirungo nivyo banyoye nivyo bambaye nkuko twagiye tubisemerera egome aragenda. Hanyuma rero ego basigara binginga Imana, ariko muze murebe hariho ababinwa ababijya bakavugishwa egome, bagahanura bakerekwa, ariko hariho n'abandi babinyoye mpwemu yera arabata aragenda. Rero Yesu mu kuvyerekana nguko kwari kugira ngo akebure abantu birinde cyane, kugira bibaze kuki hariho ababinwa bakaguma bavugishwa mu ndimi, kandi bakaguma egome basohora ubuhanuzi. Kuki hariho abambara siriya nyishembo egome n'abambara na za mpuzu, ariko bakaguma bavuga bati Imana yanyiyeretse, Imana egome yangendereye, mu gihe hariho abandi babyambaye mpwemu yera akabata akagenda. Rero hariho abo mpwemu yera egome yavuye ko ntibabimenya, ntibabica n'ikanda, kubera ubwiza butangaje Satani yasutse mu isi, n'ibyo kurya n'ibyo kunywa Satani yasutse mu isi aca bavako. Abo ngo Yesu yagiye yereka mpwemu yera bavako, nabo yabyeretse kugira ngo egome ishengero rishire umutima egome kugutahura, bibwire bati kuki hari abo mpwemu yera egome yataye akagenda egome, ariko tukaba tubona abandi nabo babigenderamo bakavugishwa bagahanura bakerekwa. Mbega itandukaniro ryoba riri hehe? Ariko ishengero egome ntigibyitayeho, rirasinziriye. None rero mukanguke muje ku mavi musenge, kuko igihe cyo gukora cy'umwami Yesu Kristo egome gisohoye, isaha yiwe egome irasohoye. Bitabaye no mwaka egome ndakubwira mwene data, nta myaka 5 dushigaje tutarinjira egome mu masezerano Imana yasezeraniye igihugu cy'u Burundi. Yesu Kristo mutanga bugingo abane namwe, uhoraho abazigame egome, ego abarabe neza imisi yose, ego abamurikishirize mu nyonga ego ziwe, ego abamurikishirize umuco wera. Namwe ego mwame mumwizeye kandi ntimutezure. Yesu Kristo mwami w'abami, mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bidashira abane namwe. Isi cyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Kubari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso go guteranya 2 5 7. Yesu aheza itwi tusemere.